Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza ukugubwa neza ukuranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije nkuko mubibona ni jewe Jean Manirambura nongeye kugaruka kugira ngo dusozerere hamwe za nyigisho zigizwe n'ibice bitandatu twari tumaze iminsi tubabwira byo dufasha kubungabunga amagara meza. Twavuze yuko hari ibintu bitandatu tugiye kumara iminsi turabira hamwe. Iki ni igice ca gatandatu ca nyuma muri bino bitandatu twari tumaze iminsi turabira hamwe byo dufasha kubungabunga amagara meza. Twabonye yuko amagara ari akatihabwa, tubona yuko amagara aruta amajana, tubona yuko amagara ari amazi aseseka ntibayore, tubona yuko rero muri make muri rusangi ko amagara meza ari ingabire idasanzwe umuntu adakwiye gusamara, ko adakwiye kwanjanjwa. Ko bimeze gutyo rero twabonye yuko umuntu akwiye gukora ibishoboka byose akazigama amagara meza, akabungabunga amagara meza. None rero uyu munsi twagomba turabire hamwe ico dufasha iruhande y'ibi byose twavuze, ico dufasha dushishikara kubungabunga amagara meza. Burya rero ngo umuntu ni ikiremwa kiba mu bindi biremwa, no kuvuga umuntu ntabaho wenyine kuri ino si. Umuntu abana n'abandi, umuntu aba mu bandi, umuntu yigana n'abandi, umuntu ku kazi akorana n'abandi, umuntu muri bisi yicarana n'abandi, umuntu muri eglise mu rusengero aririmbana n'abandi, asengera hamwe n'abandi. Umuntu rero c'est un être social, umuntu agirana ari atitogira ntuze ni certaine sociability. Rero kubera yuko umuntu atenda kuba afite umubano hagati yiwe, novuga ngo nibimukikuje, mu bimukikuje harimo abantu, harimo n'ibintu. Burya rero ngo nta muntu ashobora kugira amagara meza mu gihe atazi guhitamwo ibyo bakwiye kugirana imigenderanire. Nta muntu ashobora kugira amagara meza mu gihe atazi guhitamwo abagenzi beza. Rero ngo kubw'iyo mpamvu umuntu akwiye akwiye ngo kwiyubara cyane. Niyo aba yifuza kugira amagara meza, akwiye kugiriranira imigenderanire myiza n'abantu bazima. Akenshi ukurikiranye ugomba kumenya umuntu, novuga ngo muri rusange uko yitwara, uko abaye, uko ameze, ubirabira no mu bagenzi biwe. Ntushobora kuronka umuntu muzima mugabo abagenzi biwe bose ata muntu muzima arimwo. Ejo bundi ndafise umugenzi araho kongore ntari no muri kino gihugu yaragiye kurondera ubuzima. Hanyuma rero duca turahurira ngaho mu gisagara ca Bujumbura, twaramukanya turagira atazadanye rero na mugenzi we ngaha ku kazi aje baje kundamutsa. Hanyuma rero niho wowe yambwiye ati burya rero narabonye ikintu kidasanzwe, naka agira abagenzi bake, ariko mugabo abo bake afise ni abantu bazima. Nta numwe ahobahoba, nta numwe afise imico mibi, nta numwe afise imigenzo mibi cyangwa se ingeso mbi, ariko ni abantu ubona yuko biyubaha, n'abantu bazima. Numva yuko rero burya umuntu bavuga ngo mbere ngo ubana na suneba ugasuneba ntawe. Muri Bibiliya naho hari ijambo rivuga ngo kubana n'abanyakibi konona ingeso nziza. Iyo rero umuntu afrekanta cyane abantu b'abanyangeso mbi, hariho novuga ngo igitigiri nyamwinshi cyuko ashobora no guca usanga asigaye yifata nka babandi, kubera yuko nibo birigwana, nibo bahuza, ibyo bakora aravyihanganira, biranga nawe nyene yabikunze. Uzobona umuntu novuga ngo yakuze atagendera mu ngeso z'ubusambanyi, uzobona umuntu yakuze atagendera mu ngeso zo kunywa ibiyayuramutwe, ibintu nyene nk'ibyo, atiba. Ariko mugabo agakuku kabo bakundana, kabo barukanye,
kabo bamana kabo batemberana ugasanga za ngeso mbi kagakukuba gafise nawe nyene izo ngeso zamwandukiye ugasanga nizo asigaye agirana kubera iki nivyo bimukikuje nivyo adiringana navyo nivyo yamamwo urumva haragerageye bikaba normal bikaba ibintu byumvikana bisanzwe umengo nyine nta kibazo kuba mahabo umengo kutabikora byotuma muri societe atemerwa rero ngo umuntu akwigirane kwantratena des liens avec abantu beza amaliens sociaux imigenderanire sociale imigenderanire yo mu kibano umuntu akwiye kugiranira nabo babana ikwiye kuba mizima igihe cyose ubona yuko ubita uko ari umugenzi wawe mugendana afise ama bad manners uyo muntu igigwa kure yiwe uyo muntu mwihoze kiretse hamwe ubugomba yuko nawe wifata nkawe umera nkawe ahandi hoho mwihoze wewe jana n'abantu mu byumva kumwe muhuje intumbero mu ntumbero yo kugumana imico myiza mu ntumbero yo kugira amagara meza kubera iki niwagendana n'abantu vango n'abafise ingeso z'ubusambanyi uzotinda ubone ko umengo gusambana ni byiza birimwiraha nimba uri umukobwa uzobona ko harimo amafaranga nimba utari umukobwa naho ukabura umuhungu uzobona ko umengo ni raha nyine ni munezero nakare ntaho uzomara imyaka 100 hanyuma birangire nawe utangiye kubijamo kubera kubona umengo hariho ibyo bagucuze kuko ibyo bamyemwo ibyo biriwemwo ibyo bakoze bazobizana mwirigara wewe uri cuvuga hama wumva umengo babaguhize nawe hamutogiranye utokora nkabo gutyo nawe niba bikorokera muzosanga wanduye za ndwara zandukira zo mu bimba by'irondoka uzosanga kumbure urwariyemo izindi ndwara zitandukanye izo nazo zihungabanya amagara make nakazoza kawe kononekana kubwiyo mpamvu rero nibaza yuko ikibwirwa n'icumvi cerekwa n'ikibona nibaza ko mwumva neza yuko mu by'ukuri imigenderanire umuntu afitaniye n'abamukikuje n'ababanyi nabo barukanye nabo bakurana nabo babigana nabo basengana nabo baririmbana iyo ari myiza umuntu agira amagara meza mugabo iyo ari mibi iba iriko iramwimbira icobo none rero aha niho tugarukirije bino biganiro bitandatu tumaze iminsi tubabwira vy'ibintu byo dufasha kushishikara kubungabunga amagara meza kugira ngo umuntu ashishikare kugira amagara meza bakunze b'ikiganiro yaga muganga aha niho ndabikebanuriye nibyo bashasha mushishikare gufunda kuri subscribe kugira ngo bikunde muze muraronka ibiganiro byacu jewe Janvier Imana iramba nari ntaramenye namwe ndabikebanuye ni aho ubutaha.